mpwemu yera nicemeza yuko turi abana b'Imana. Baroma 8:14 abarongorwa na mpwemu yera bose nibo bana b'Imana. Kandi mpwemu yera twahawe rero si mpwemu w'ubuja ngo twongere gutinya, ni mpwemu aduhindura abana b'Imana, kuko duca dusenga nabi iyo mu mitima yacu tutemezwa yuko turi abana b'Imana, tutemezwa yuko tugiye imbere ya papa. Nico gituma Yesu hamwe abigishwa bamubwira ngo abigishe gusenga, ijambo rya mbere yababwiye ngo muzovuge ngo data wa twese, nukuvuga ngo muze mwibuke yuko ari papa. Kirazira ko tujya imbere ya papa tujugumira. Iyo umusavye imbabazi uzoza umenya ngo papa wanje aragira imbabazi. Iyo tugiye kumusaba ikintu tumenye ngo arakiduha kuko n'umuvyeyi aratubabaye, cyane cyane tumusavye ikintu abona cikimazi kandi abona ko dukeneye, cyane cyane abona ko kizogirira n'ikimazi ubwami bwayo, arakiduha. Apana kuja imbere yiwe dutinya umengo tugiye gusega. Mpwemu twahawe si uduhindura baja, oya ngo nudutakisha abadata, n'ivyo afise n'ivyacu, ngo turabaraganwa abaragwa b'Imana, ngo tukaba turaganwa na Kristo umwana w'imfura w'Imana yacu. Dawidi ariko arasenga yarazi ico Imana iri, yaravuga ngo ntushubirire kure y'inyonga zawe, noba mfuye noba ngowe. Akamenya kutaba hafi ya papa, kutaba mu nyonga za papa, noba mfuye. Ngo batarongorwa na mpwemu yera ivyo bya papa wo mwijuru ntubabwire, bazokumva uri kuravuga papa umva ivyo birofu. Mu Bigalatiya igice ca 5 umurongo wa 16 Pawulo aravuga ati nimugendeshwe na mpwemu niho mutazoshitsa ivyo kameremere kanyu kipfuza. Rero yari karabasaba ngo bagire ubugingo bwo muri mpwemu, babeho muri mpwemu, bagendeshwe na mpwemu aho bagiye hose mu bikorwa vyose. Urumva barongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Hanyuma tukabiririmba tukavyatura yuko turongorwa na mpwemu ari byo vyaduhinduye abana b'Imana. Mugabo ugasanga ubugingo mu bisanzwe Pawulo yashaka kubabwira ubuzima bwanyu, ukubaho kwanyu kwa misi yose muganzwe na mpwemu, mugendeshwe na mpwemu, mukoreshwe na mpwemu, ngo niho mutazoshitsa ivyo kameremere kanyu kifuza. Haleluya. Ni waje imbere y'Imana ntuzogende nk'ugiye gusega uwundi mugabo, ariko uzobwiye imbere ya papa. Mu yandi majambo uzogende widegembya, umusukire vyose, umubwire vyose, n'umuvyeyi mwiza, kandi tukaba turi abaragwa biwe. Rero ntaco tuzomuburana.